THM ishirahamwe ryitaha imfuvyi ryitaha abatishoboye eka n'abafise ingorane muragahezagirwa THM hibara hibaza imbere mu migambi yanyu THM oh THM THM ramba THM ramba THM ramba mugikorwa byanyu THM ramba THM ramba THM ramba mugikorwa byanyu mwana w'Imana kibirengeye buhungiro vyizigiro vyanje kwa muganje zamashima shire juri zinagawe Yesu ndaje makazi Burundi arasanzwe. Kristo. Okay. Burundi aramaze kumubona. Nawe. Nta wundi mwana aramaze kumubona. Nimwe bina wambonye. Mukoro. Mga murambonye mwese aho tutohora ntambi kwaye duhuye zemana kandi none baravuze turarindiriye cyatuzanye kugira ngo dushobore kuboneka kandi ndabashimiye cyane kuba ibyo twavuganye tugiye hanze kuma bibiri ntihagira ko dufungura neza birahari turaza kurya mwese ntihagire umuntu aza kuvuga ngo reka nyaraguritsa ngo ni bikenya oya mwitonde gake sivyo uranyumva mwese mwitonde gake hama urakwibwa mwese sawa hama hari abana banyene tukiza bamwagira ubwoba bona gari mu polisi none abantu batwagira ubwoba kandi muvyibu abandi bo batira ubwoba ngo batwaye hari ababwiye ngo bagiye kubahishana hari abakuvuga ngo ni abapolisi hariho mpamvu nayo mbagiye kuko hari abantu bambonye ejo kuko nasanze hari abantu bapfukamitse hajya bapfukamitse hajya ku imbere y'isoko ejo barimo muri meke
mwebwe ari mwibye byagenze gute ariko murakina akamari bijya rero byo gukina akamari umvikane kandi bijya rero bijya by'akamari murabona muragenda mukaronka nk'ibiharage mwatoye sibyo baca muza mukabijajya ngo mubikine akamari ntiwumva ko mubikina akamari ubuho we niba watoye nk'inusu ugiye ukayigurisha ucuronka ujaruriye sibyo nawe baguha senkesa mugabo ukarara uriye sibyo mugabo ukibitwara hajya bagaca bikurya mu kamari nta kintu na kimwe usubira kuba niyo mpamvu uri hajya uca ubona babafashe babereka ko ibyo mwagize atari byiza sibyo rero bijya ni byiza abandi ariko baraganira ibintu sibyo bijya rero mwanyuma n'ibiharage mwacuca n'ibindi bintu aza guca mubitwara hajya mu bikine akamari bibike cyangwa ende kubigurisha bamawe bagurira cyangwa ende kubigurisha nimba guha 5 cyangwa igihumbi uraruriye ntabwo uca ubitwara hajya mu kamari ugiye hajya mu kamari barabikurya ushobora uraye gusura cyohe umva rero iyo akamari bize murabeka niyo mpamvu ubona bacaba bakagira abantu muri abana mukunze muze murahanura abandi ikindi naco hari abantu muri mwebwe n'amaca ko bariko baragwana muri impamvu u Rwanda atari byiza uwo muri kumwe wowe rumwe urumva ahubwo hagufashanya umwereke uti nyabuna tubwire ukuntu muca mu Rwanda rero hajya umukomerekeje si mwebwe muca mugira ingorane n'ubundi rero nabyo bintu byo kurwana mubihebe sibyo mubihebe si byiza natanga ibyo akamari n'ibyo bintu byo kurwana nabyo nyene mubihebe sibyo hama gira ndababazi umwe muri mwebwe iyagwaye muca mubigenza bazi ko ingwara irasezera umwe muri mwebwe arashobora kurwana muca mugira cayimenya urumva rero imyumvire none we nk'umukubise ukamukomeretsa bica bigenda gute agiye kwivuza none ayo mahera ayakura muwamuzanye ko muwamuzanye ibindi bibazo yongera kwinjira none mumvise ari byiza rero urabireka sibyo kuko umunsi mba wirirwa hajya iyo tuzokwirirwa gushaka cyangwa umwaka muto ugasanga ubuzima bwahindutse urahandi hantu sibyo hari umuntu w'imwebwe atizera ko ubuzima buzohinduka ninde atizera ko ubuzima buzohinduka muri mwe wowe wumva ko uzoguma aho nyine wowe buzohinduka ni bande ubuzima buzohinduka muri mwese bifuza ko ubuzima bwabo bwohinduka ejo canke hirya y'ejo canke mu mwaka wese aha twese turifuza ko ubuzima bwohinduka aho rero ushaka ko ubuzima bwawe buzohinduka hari utuntu tumwe tugenda banyumva hariho ikindi naco abandi usanga banywa ibintu ibyo bintu umuntu biragwaza niyo muntu abajya tubona kwayo bica bigenda gute ntibyakugwaza tujyane witeye ikibazo nibyo yego turabizi kubera ukuntu waba urimo hari igihe umva ibintu kugira ngo umenye neza ugiye ihoro ngo bitanga ibiro cumi nawe mwebwe hari umuntu atotobora ibiro cumi mbese mu bushoboka umuntu ashobora kwikora ibiro cumi ugana muto nta ashobora gushobora bitanu none uwo muntu abyuka imyikorere wese aguhera nimba kuba wumva wanyoye bijya niba umuntu atari hari namwe rwanda ibyo bintu sinakita hasi ntugaye hasi ashashakura nawe no mu nka dosura kumuha rero ikintu nagira nabemeye rwose akazi muzonyemerere kugira ngo nimba rwose sensa cyangwa igihumbi urare niyo mpamvu rero umunsi nasibye ko kugira ngo mfise dukenye urangire mujye udaguma adahaza arihangana irategoye mwese
ndahaza yihangana ntacyo mugabo nuko tuzoba tumaze hama kimu twaheza turasezerana umwe wese acasubira yarari musinzi ngabo gusa nze numvise impanuro n'abandi bantu babaha ntibaze ngo barabana ariko igihe umuntu akubwira ikintu kibazo barakwana si urwanga ahubwo aba afise ikintu ashaka ko nawe kugira ahubwo twamanitse ko dushaka guhinduka mu buzima ariko ikintu ushaka ko hinduka ni ngaho nyene bitangura nanyuma rero tuze turiga kubana neza n'aba musangiye ubuzima kubana neza n'abandi kuko mugenzi wawe niba mukubita bashaka kumenya ko murafina ziba hajya mwizwa murabona ko ari kw'ipaburimbi cyangwa kw'ipabu aguye hasi acakumereka kwa kuntu yahora arondera kugira ararariye bishabika rero kuze araraba harimo muri mwe abantu basenga ibanze kwa mungu bageze Simbiza ndababwira gusenga gusenga ntibisaba kuja mw'isengero gusa bashaka gusengera ahantu uri gato udodere muri mukajya mu gatondo mu gihugu musenga kugira ngo usengere umunsi uze kugenda neza sivyo unari wifuza kwiga gusa urifuza kurara gusa rero mu gatondo urasenga gusa Imana ati Mana nze kumfasha uyu munsi nze kwiga ndiye nze kurara ndiye sivyo naho usenze uhejeje ubundi munsi nawaza umwanya ushaka kujya mu kintu arabashaka kuvuga ngo nta muntu isengo ntagenda yivuga Hejuru y'ubwami n'icubahiro hejuru y'ibihambaye itamenye hejuru y'ubwenge n'ibyiza by'abantu wahoze w'isi itarabaho hejuru y'ubwami n'icubahiro hejuru y'ibihambaye itamenye hejuru y'ubwenge n'ibyiza by'abantu wahoze w'isi itarabaho hejuru y'ubwami n'icubahiro hejuru y'ibihambaye itamenye hejuru y'ubwenge n'ibyiza by'abantu
wahoze w'isi itarabaho ejuru y'ubwami icubahiro ejuru y'ibihambaye isi itamenye ejuru y'ubwenge n'ibyiza by'abantu wahoze w'isi itarabaho And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, ububasha bwawe wezagera izifungurwa zijyana umutima mwiza kandi turasengeye zifungwa twese zijyanye umutekano tujye duhembaye uzajya wera Kristo amen. Niwabona nakivuga kwakunde, yeah. Niwabona nagikora vya bende, umenye ko ntakiriho ko atari je kigaza ko Yesu yafashe mpiri yangira uwiwe, yeah. Sinjewe ngiriho, yeah. Ni Kristo muri jewe nabambanye nawe, ni Kristo muri jewe, si jewe ngiriho, yeah. Kristo muri jewe, Oh, nabambanye nawe, undi musha, ni Kristo muri jewe. Niwabona nachiyumvira kwakundia, niwabona nakigendera hahandi, umenye kwivyana inyungu
ubu ndabibona nk'ubuhombe kubika ibirengeye byo kumenya Kristo. Si jewe nkiriho, no 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 no. Kristo muri jewe nabambanywe nawe ubu ndi musha. Kristo muri jewe, si jewe, si jewe nabambanywe nawe ubu ndi musha. Kristo muri jewe namara amaje kumukurikira singisubira inyuma. Aronse byose muri we sinzi umuvako. Imitima igendana nawe byamereye inkuru y'urukundo. muri jewe nje ndi muri we. none ubu ndi musha. Kristo muri jewe ni Kristo muri jewe. nabambanywe nawe ndi musha. Kristo muri jewe si jewe nkiriho, jewe nkiriho. ni Kristo muri jewe. Kristo muri jewe nabambanywe nawe ubu ndi musha. Kristo muri jewe ni Kristo muri jewe. ni Kristo muri jewe. nabambanye nawe ubu ndi musha. ni Kristo muri jewe. Kristo muri jewe ni Kristo muri jewe. Kristo muri jewe ni Kristo nyigaziye nawe ubu ndi musha. ubu ndi musha. muri jewe Oh yeah, mama, la 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 la, la 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 la. Oh. twabonye Imana ihindura ibintu, twabonye Imana ihagarika imvura, twabonye Imana ituma bucya, twabonye Imana ituma bishoboka, n'ibyari biboshye bigacagagura imigozi. Twabonye Imana ihindura ibintu, twabonye Imana ihagarika imvura, twabonye Imana ituma bucya, twabonye Imana ituma bishoboka, n'ibyari biboshye bigacagagura imigozi. Uhoraho niwe yadutabaye, nashimwe. Uhoraho niwe yadutabaye, nashimwe. Iyabura atari we yari mu ruhande rwacu, abantu batuvira hasi baba baratuyongobeje tukibona ahacu ntihahakirwa. Amazi asuriranya aba yaraturengeye rwose. Urashemagizwe atadutanze ngo tube iminyago yabona shimwe. Iyabura atari we yari mu ruhande rwacu, abantu batuvira hasi baba baratuyongobeje tukibona ahacu ntihahakirwa. Amazi asuriranya aba yaraturengeye rwose. Urashemagizwe we atadutanze ngo tube
iyi ni tarasisi yo ku minisitiri umutwaramutse duhimbazanya n'abana umunsi mukuru kugira ngo dusangirire hamwe kugira ngo nabo biyumve kugira ngo nabo bumve ko ari Burundi bwejo nabo bumve ko bafise agaciro aho bari hose kugira ngo nabo babone ko naho baba bari mwibarabara canke ahandi hose atari kubera babishatse ahubwo ariko biteze impinduka mu byo bariko barakora mu byo barimo mu buzima barimo bizeye ko ejo hazoza ari heza gusumba aho uwo munsi rero duhejeje gusangira nabo ifunguro mu kanya gaheze tugiye tubaze umwana umwe ko ntuyumva kugira ngo agire icyo ashikirije wewe ndakuramukije ni sawa okay wowe witwa nde Ndoya Cedric wewe usanzwe ubahe nk'umwe mwanya gatondo irusukuri okay wewe none kugira uje haje mu barabara byagenze gute wotubwira muri make impamvu umwanya wose uri haje mu barabara nabuze amakaye n'amakaye n'amakaramu kandi ndiga wakane none umaze kubura amakaye ni kuvuga cibihe bishure cyangwa urabandanya ndiga none kubera iki umwanya munini uri haje mu barabara ubu twaguzanze hagiye wari uvuye ku ishure canke byagenze gute none kubera iki uvuye ku ishure uca ushikira hajya biba byagenze gute nico dushaka kumenya kubera iki mbanaze kurondera amakaye niwe wigurira amakaye none nta bavyeyi usanga ufise kubera iki none ari wewe wirondera amakaye nico dushaka kumenya impamvu ari wewe ushobora kwirondera amakaye kandi ufise abavyeyi turafashanya sawa urakoze ewe gute wewe witwa nde Nyakamwemeri kubera iki wewe umwanya wose uri hajya mu barabara byagenze gute mbanaze kurondera ubuzima ubuzima kugira ndakubajije kugira utangure kuza hajya byatanguye bigenda gute ukuntu byatanguye kugira uje hajya mu barabara mbwira nta nakindi ntutinde byatanguye Weshamwa byana mwe vuga ni vuga papa puri chanda kurondera okay pole sana none nk'ubu hajya wewe urara hehe bigenda gute kugira nkaho ujyana kurara muhira usanzwe ufise muhira bafise mama uba hehe none iyo uvuye muhira mu gatondo nyoko abantu kubaza aho ugiye ntibimushavuza kuba utirwa muhira arabitahura ubuzima ubayemo nyine nta ngorane iyo bishitse ugataha bwije biba byagenze ntabyakira neza cyangwa ntabyakira neza none nta bandi bana usiga muhira basanzwe bahari muhira kwa nyoko none nabo muba muri kumwe barabara cyangwa bo baguma muhira none we kubera iki bitokunda kuguma muhira ni kubera iki urosa amahera ucakoresha kashitahana muhira none nk'ubu urose nk'umuntu ushobora kugufasha woreka ko utajya mu barabara nk'ubu urose umuntu agufasha iyo fu warondera ukayironka ibyo urondera byose ukabironka woguma muhira nta kibazo mbega none wewe urabona abana benshi bamwe barahe gusanga banywa ibintu uranywa ibintu bijya byari umutwe okay urakoze yesa umunsi nguka mtubabwira tukimwe n'abana bamwe barabara abana bashobora kuba badafite aho barara badafite ikibafungurira ariko umunsi twashimiye kubakoranya kugira ngo tubahe muri dukana twange dufise mu byo Imana yaduhezagije kugira ngo nabo babandanye babaho neza bashoboye kubaho basi n'uwo munsi kugira ngo umunsi w'ejo nabo bashobore kujya hanze kugira tubaze umwe muri bo kugira ngo tumenye ubuzima babayemo ni navyo bituma umuntu amenya icyo afatirako no ku yindi minsi Nyamina Ismail watangiye kujya mu barajyanye umwaka wajyanye 2016 waje mu barabara bigenze gute ni kiye kintu cyatumye kujya mu barabara jewe mama yari Imana atagwaye 2015 papa nawe nyine yaciye 2016 yapfuye nk'umunsi icyo nyine yacaba umunsi mukuru jana ndagira ingorane nyine kuba atamuntu nanjye nyine barankurikirana ku mashuri kiranduka nyine ndaheba ndamubwira ati telefone nyine ndeshite n'ingorane ntandutse ndataye no mu muzi rimwe rimwe ndabona ndayamenyera
yandura ko bwabuze bwose naramubuze bandukana cyane isaga mwibarabara. Ego uza ngaha mu mujyi wawe ugiye uvuye magana Tunamvuye ikanyami. Okay, mbega wari wiga mu mwaka kana cyo sibyeme ni kuko umaze kubona ko byanse ucitamo kuja kuva mwibarabara kuva mu 2016 nkuko umaze mwibarabara imyaka ishika kuri Okay, none kuri wewe ubuzima bwo haje mwibarabara nk'ubu ubona gute muri make nk'umuntu ariko aradukurikirana wamubwira gute ubuzima bubaye ubuzima kuba tubaye nyine twosaba nyine nk'abantu baba badukuriye nyine bakadusabira turabe nk'umugabo twigisha cyangwa turaba nyine ukuntu nyine baba bakatwigisha utuntu n'utundi gira bagumye nk'umubosi agutumye gusoma ugira ati nsomye utu n'utu menye kutusoma turasaba nyine ko habonetse nk'ishuri ry'umwuga ngo dusabira twese tukaja kwiga twese. Wowe aho ugeze urumva ko ugiye gusubiza amashuri yosubira kuyiga kace nosubira none ko ushobora kumaza imyaka myinshi mwibarabara njya bikugora gusubira mu ishuri kubera ubuzima umaze iminsi ubayemo ukibona umengo urahindura ubuzima bikakugora ntibyangora nyine kiba n'ibisanzwe cyane ko ndi ku ishuri nyine jewe nta kinani yatageneshize mu bugabo. None ubu mu mwanya aba bandi bana mwibarabara mu bandi twebwe turakuba baraza atandukanye tujye tuba turakubitwa nga turihangana bugaca nyine tukaca kuraba nyine ko niyo duhanganiza. None aho uraye umunsi ntusubira kurara ejo ntigeze canke ugenda urahindura twe twarafashe ikirindiro kimwe ni kuvuga muvuye hajya mwibarabara bamufise ahandi hantu muca mugenda kurara aho murara umunsi yego twebwe ni hantu hamwe nyine twe turyama. Yego wewe kugira ufungure ku munsi saa sita canke imijoro sinzi igihe ufungurira ubigenza gute nyine bashika kwabura nyine ukaronka amajana 5 hariho nyine aba benshi barabizi ko hariho uburungu nyine bose ndibaza barabuze n'amatabuzi uragura nyine uburungu bwabiri ku murango abuze nyine weza nyine ewana kumugoro ukarindira nawe y'amajana 3 zigaranye ukacigura n'ubundi burungu bwabi ukacigura n'ikaca igiye kwiryamira ukacumwa n'ikombe c'amazi turaba nyine kusenga cyangwa ukabireka nyine ukacibaho nyine bukebu. Yego umuntu atavira uburungu nk'umuntu yabataha uburungu atazi icyo ari cyo ku maresitora umukiro ugenda urasigara byo umeze nk'uzigira amasafuriya ubwo bitwa uburungu. Reka nagushimire cyane twifuza ko ejo canke hirya y'ejo muba mutari hajya muri ahandi tubifuje ko muzoba mutera imbere kandi twifuze ko nk'uko mwifuza ko musubira ku ishuri mwose imyuga mu kwiga Imana igiye bafashamo ugasanzwe murakoze twebwe bamwe twemereye ari igihe tuboneka mu kutubana n'ikozi. ni ikihe kintu wumva washobora kubwira umuntu ashobora gutunganya uwo munsi ikibazo notanga ikintu wumva wovuga byerekeye umuntu atunganya igihe cy'uwo munsi yabakoranije kugira mufungure akajambo mumva umubwira. twebwe murakoze turabashimiye kuba mwadukoranije ishyirahamwe twese n'umukuru wadukoranije abana benshi ntitwari twabiteguye ntitwari tuzi ko n'ubu turabironka n'ububasha bw'Imana. Imana yavuze ati nkororemwo abamese nabo tugaburire turabe ukuntu twagaburira aba bana. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Yego reka nawe tugushimire murakoze. THM ishirahamwe ryitaho imfuvyi